bisa nkaho Zelensky yatanguye gutahura ko atawundi munyamahanga azoshobora kumukemurira ibibazo atari wenye n'ubwiwe agiye kwicarana n'uwo bafitanye ico kibazo. Uwo bafitanye ico kibazo nawe ni Putin. Ukraine yaratabaguwe, Ukraine yarahenzwe, igigwa nk'urubuga, urubuga ni ngibi biriko biba muri Israel. No kuvuga ko base Amerika ibihugu bya buriya barafisa ako kantu, barafisa ako ga systeme, bagafata igihugu bakakigira nk'itere. Bagabo bakakubego ikirimbiro bakavuga ati ngivyo bigwanisho girane gwanya naka. Ni bimwe bagira bagaca baja bakaraba match. Ni bimwe bagira kuri Saddam Hussein bamuhenda atere Irani. Mu kiringo c'imyaka 8 birangira bimunaniye kuko bari bazi yuko bamuhaye ububasha ibigwanisho n'ibiki byose adashobora gutembagaza Etat Islamique mugabe birangira bimunaniye n'ubundi bice birangira banamuhindutse babira kumwica no muwene. Haraheze imyaka myinshi Uburusiya na Ukraine novuga biri mu mishamirano mbere yitwa intambara, ariko kuvaho Putin agiriye ku butegetsi bwo kurongora igihugu cacu Burusiya twarabonye ko iyo ntambara yacifata ubundi muvuduko mbere gushika yaho iyo ntambara iteze uruhagarara ibihugu bindi n'amakungu itateje uruhagarara gusa ibyo bihugu byari mu ntambara. Baragerageje kenshi Ukraine n'Uburusiya kugerageza kuja mu biganiro, ariko ivyo biganiro twarabonye yuko atamusaruro n'umwe novuga wigeze ubone kugaragara. Ibihugu vyinshi novuga nka Amerika, Uburayi byari garagaje yuko byo bishigikiye Ukraine mu kugira ngo iyo ntambara Ukraine itsinde Uburusiya, bivanye nuko Uburusiya hari uduce tumwe two muri Ukraine yashaka kwigabira, ariko ntibyakunze, novuga ko bitigeze bikunda. Rero uye ntawovuga ngo iyo ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ngo yateje uruhagarara gusa muri Ukraine. Iyo ntambara ni intambara yateje uruhagarara kw'isi yo, novuga kw'isi yose, kuko harakenewe novuga ubufasha, hariho abagiye barafasha kimwe n'ikindi, kandi ivyo navyo iyo ari mu ntambara novuga ko ari byo bica biduza ingufu y'intambara. Rero abari bashigikiye novuga Ukraine harimo Amerika iri mu bindi navyo vyayo, nayo irikigwana handi, novuga ntirikiraraba ukungene yofasha Ukraine ubu, ahubwo nayo nyene irikiraba ukuntu yo kwifasha hagati y'intambara Amerika ifitanye n'igihugu ca Irani. Rero nkuko babona yuko nkuko Putin kandi yagumye bishaka kuva kera yuko iyo ntambara atamunyamusozi azoza kubumvikanisha, atamunyamahanga azoza kubumvikanisha, ahubwo we yabona kandi yagumye abirekrama yuko inzira nyayo yo kuja mu biganiro. Ubu rero umukuru w'igihugu ca Ukraine yavuze ati ego twarashigikiwe, ariko bamwe badushigikira ubu nabo bariko biruka n'ivyabo, bariko biruka barondera nawo inyungu zabo. Nta kuntu twokwicarana tukaja novuga ku ntebe y'ibiganiro tukaraba yuko iyo ntebe y'ibiganiro hari icituzanira mu guhagarika intambara. Kandi umukuru w'igihugu ca Ukraine yaremeje ati hamwe twokwicarana tukagiranira ibiganiro novuga biri direct, ataco ducishije hirya no hino, novuga mu Kirundi atamvugo imbabarira amatwi caye tukagira ivyo tunyegeje, iyi ntambara twoyihagarika. Atawundi muntu kandi aje hagati yacu ari twebwe nyene tuvyikoreye. Novuga yuko ni intambwe nziza kandi ni intambwe novuga ishikana ibintu aho umwe wese aba yifuza. No kuvuga ari haba igihugu ca Ukraine kirabona yuko ubu boja mu biganiro. Putin wewe yamye bishaka kuva kera. Nitwe Christa Bera Munezero, aha ni kuri Paulo Cash Media, ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rusaje Atangimana. Ni muri kwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza, byose ni muri kino kiganiro turabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa, ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye, kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane.
ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yipfuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel, iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi. Intambara nyinshi iyo zifashe inzira novuga y'ibiganiro nkuko tubibona hagati ya Amerika na Irani, kandi bica bitanga icizere kuko nta mabombardement asubira kuba novuga ya cane. Iyo bari mu biganiro mu ntambara nk'izo tuhora tubona inyishu kwiba nziza. Mbega Patrick, twitege yuko iyo nzira Uburusiya na Ukraine ishaka kujamwo bizotugirira novuga bizogira akamaro bikazana umusaruro muzima gushika yaho twovuga ati intambara ya Ukraine n'Uburusiya irahagaze. Ego urakoze cyane Christabel. Ubwa mbere imbere ko twiyumvira yuko byoshobora gutanga umusaruro canke bitagutanga, reka tubanze dutahure Ido ni ico bapfa ko byagenze. Mbega Urusiya na Ukraine bapfiki, mbega Amerika ibona mu yihe nyungu, ibihugu vya Buraya bibona iyihe nyungu mu y'intambara. Mu gihe Ukraine yotsinda, Amerika yokungukira he, Uburayi bwokungukira he. Ubwa mbere dutahure ko indyane ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine ntagari indyane z'uno munsi, kandi n'indyane novuga zigizwe z'uruvangatirane z'urusobekerane, kubera ko ubwa mbere hariho ugushaka kwa Ukraine, kuba Ukraine ishaka kwiyomeka novuga canke kwegukira igice c'Uburayi, igice c'abarengero, mu gihe Uburusiya navuga ati urahumba uzoguma uruho ngaha nyene ntavyo kwiyomeka kuri bariya. Ivyo gituma Uburusiya bivuga. Ubwa mbere tubanze dutahure ko Ukraine ari kimwe mu bihugu byahoze bigize icari leta zunze ubumwe z'abasocialiste b'abasoviete URSS. No kuvuga ko zimaze gusambuka, zimaze gusenyuka, igihugu cyose cya declare independence ukwaco, cideclare n'igihugu navuga ukwaco, cyarose ubwigenge ukwaco. Uburusiya busigara nyarurusiya, kubera igice kinini cyahahoze iyo URSS, igice kinini ni burya Burusiya tubona uno munsi. No kuvuga ko rero ivyo bimaze guhera, hagiye haba ibintu bitandukanye, dovuga mu mateka y'urwango ruri hagati canke imvuruzi hagati ya Ukraine n'Uburusiya, nawo kwibagira igihe OTAN yavuka. OTAN yavutse aho novuga ibihugu vya Buraya na Amerika vyari bihanganye n'ivyo bihugu vya URSS. No kuvuga ko OTAN rero mu kuvuka yavutse kugira ngo bamaze kubona ivyari bihejeje kuba mu ntambara y'ubutita, usanga ari ibintu byo kugwana ku vyiyumviro, kugwana ati nije mfise abayoboke benshi, abakomuniste b'abasoviete bagerageza gukwiragiza ivyiyumviro vya amapolitiki ya gikomuniste ahatari hake mw'isi. Ni ukuvuga abanyamerika n'abanyaburaya nabo bagerageza gukwiragiza ivyumviro vya demokrasi mw'isi. Ni ukuvuga ko umwe wese yabafise yagenda gerageza kugwiza ntwanye. Ibyo bari nk'ibyo nkuko umenga nabakeba barahanganye muri politike, makavuga ati abakomuniste mfise ububanganuko nanje abakurikiza ivyumviro vya demokrasi mw'isi banganuko. Usanga rero ofite bariko baharanira ivyo n'intambara zagiye ubwabo ntibagwana, mugabo abayoboke wasanga ari abayoboke hamwe wasanga hageze naho abayoboke ivyo vyumviro usanga batanguza baratana mu mitwe, kubera yari intambara novuga y'ivyumviro mugabo wasanga ikomeye. Ivyo bimaze guhera haragezaho novuga URSS imaze gusenyuka, nuvuga ko n'ivyiyumviro n'ibihugu bimwe bimwe by'Iburaya byari birimo ivyo vyiyumviro by'abasoviete
ivyo vyumviro byose byarasenyutse, intwaro zose z'abakomuniste zace zisenyuka i Burayi, bica aca haduga tsimbatara demokrasi. Ivyo byace bituma rero ibihugu cyane cyane vyari bifatanya na Amerika mu kugwanya abakomuniste b'abasoviete. Ibihugu byari biri hamwe byose ibyaciye bija hamwe mu gufonda novuga umuryango kugwaniriza umwansi hamwe wari uje cyane cyane gukingira imbibe z'ibihugu vya Buraya. Kuko babona ko bitari azoshobora kugishika igihe hakabaho nk'umwansi atera igihugu kimwe, ku buryo nimba ari wotera igihugu kimwe bamugwaniriza hamwe. Nimwe byaba kuri Gaddafi, abana ko hageze ko bamutera utani hagurukiye rimwe imumanyurira rimwe. No kuvuga ko rero bubatse umuryango umeze uko musanzwe. Hageze niba ari ushaje gusomborotsa igihugu runaka, kuko ubundi yarasanzwe afitaniye amakimbirane n'Ubufaransa, umugabo urabona ko utani hagurukiye rimwe na Amerika bamusamburira rimwe. No kuvuga ko rero uwo muryango umaze kujaho, uwo muryango wa gisirikare wanashima uje baje kugwaniriza umwansi hamwe, uwo muryango umaze kubaho, harabayeho rero kumvikana hagati y'Uburusiya abahoze ari RSS. Uburusiya nibwo bwasigaye bwitwa kandi bwo bwasigaranye akarangamutima k'abasoviete, bityo nk'uko aribo abashoboye kugarda ako karangamutima. Ni ukuvuga ko Uburusiya bw'uno munsi ico gihe bumvikanye ko ata gihugu na kimwe cyahoze kiri muri RSS kizokubahuka kikinjira muri OTAN. Icyo nicyo basezeranye. Kubera iki? OTAN yavutse kugira igwanye abasoviete, Uburusiya bw'uno munsi. Yego cyangwa ati kubera kubona ko mu dusambuye turasambutse birakunze, ariko iyo OTAN yanyu twumvikane ko ata gihugu na kimwe twahoze tugaburira. Mu yandi majambo, igihugu twareze tukagaburira abo bose barabikukiye bagize ibihugu by'iwabo, abo nitwe twabagaburiye n'ururimi bavuga n'ubwacu, ibyo bose nitwe. Mu yandi majambo nitwe twabagiza abo bana bacu. Yego abo bana twareze twakujije mukazihenda. Ni ukuvuga igihugu kizihenda kikinjiramwo muzaba mudekraye intambara Uburusiya. Icyo gihe baravyemeranije. Mugabo bidatevye urabona ko Amerika cyo kimwe n'ibihugu bya Buraya bagerageje kusa nk'ababigira amajanja kugira bacokoze barabe ko ikifashe igipise kakanyarigabo naho nzobumurije barabe ko turabe ibintu yabavuze yuko bakibigendera barigumyeko baca bagerageza kuzorapima. Hano rero barerekana ko hagezaho Ukraine ishaka kuba yo kwinjira muri OTAN. Ivyo rero nivyo byaci bitagora gusomborotsa imvururu. Mu mwaka wa 2014 yene haci harabaye intambara. Ego bisa nk'uko ari imvururu guterana hagati y'Uburusiya na Ukraine byaci bitangorera aho nyene. Kubera ko Uburusiya hano bafite ubusesanguzi butwereka ko Uburusiya bwaciye bugira amatentative novuga yo gushaka komeka intara ya Crimea. Intara ya Crimea ni intara icyo gihe yari isanzwe igenzurwa na Ukraine. Uburusiya bucyo bushaka kuyomeka ku Burusiya bati iyi ntara y'umuco muyime. Nuvuga kandi berekana ko iyo ntara novuga ari intara irishe irimwamwo cyane cyane ingano, novuga gushaka kuyomekako kwari nko kudeklara intambara. Abo bantu kuko yaba Ukraine ntiyo yirekura. Yego n'Uburusiya nibwo rekura. Nandi baje bati abo bantu bagushigikiye, abo bantu bateye imvuru, reka turabe yuko baza kwemera gutuma iyi ntara bayigarutse. Yego ibyo rero byace bitera byagumye uko mugabo imvuru nyezina uvuga intambara yeruye nkuko tuyizi no munsi yaciye rero ivuka kwa 24 Ruhuhuma mwaka wa 2022. Gushika no munsi rero kimwe mu byo n'ubu Vladimir Putin ari ku butegetsi no munsi mu Burusiya aguma reklama mu byo reklama avuga ati ibyo mugira byose ibyo tukumvikana byose Ukraine nishobora kwinjira
muri OTAN ivyo twaravyumvikanye n'amasezerano yego ahari. Ukraine kuba yo kwinjira muri OTAN muzo mudekraye intambara tuzokubitana iyo bica hose ngo kuvuga ko igituma rero nimwe navuga ati mbega Amerika ishaka kungukirahe canke ibihugu vya Buraya bishaka kungukirahe nuko mu gihe Ukraine yo bigiye muri OTAN ni ukuvuga ko byoba bisa nkaho leta zunze ubumwe za Amerika canke ubwayo OTAN ihana urubibe n'Uburusiya ni ukuvuga vyoba vyoroshe yuko n'umwansi w'Uburusiya yego ni umugwi wagiye ugira urwanye ivyumviro vy'Abarusiya ivyumviro vya politike vy'Abarusiya ni ukuvuga ko aho ivyo bimaze kugenda uko ni hahandi rero Uburusiya bufise ubwoba ko OTAN yoba iri kw'irembo ivyo vyoroshe yuko umwansi yashikira yego vyoba vyoroshe yuko novuga OTAN izirinjira no muri gutera mu Burusiya kuko basanzwe batanabana neza yego basanzwe batabana neza ni ukuvuga ko rero nico hariho niki ca ico bita facteur historique idéologique aho Abarusiya n'uyu Vladimir Putin yemeza ko ata identité nationale ihari ya Ukraine. Ukraine abanya-Ukraine ubwabo ntibabaho n'Abarusiya yego nikamva rero nico gituma atinya ati nibagenda bazoca bitwa abo muri OTAN yego avuga ati none erega nta Ukraine bahari ubwabo bajya n'Abarusiya ni umva we avuga ati ni nkuko Ukraine ari nk'intara y'Uburusiya niyo mpamvu novuga niyo mpamvu yibica hose nta kimwe dukeneye ko Ukraine yoshobora kujamwo tubona yuko coba gisa nkuko Ukraine ishatse kwitandukanya natwe ikintu cyose Ukraine yoshaka kujamwo gisa nkuko ari nkuko twitandukanya ko ico ni dushobora kucemera nico mu gihe Ukraine yo igumisa ishaka unovuga kwiyomeka navuga kwinjira mu ideology cyangwa kwiyomeka ku bihugu by'abanyaburaya na Amerika mugabo Uburusiya bugumaho banavuga ati ibyo mugira byose Ukraine ikiyomeka ku ibyo bintu byanyu motari ni iki turamenana kubera iki Ukraine ubwayo uwo ni umwana w'Uburusiya yo ni intara y'Uburusiya aho n'abana twareze n'abana twakujije nico ahanini rero nico rero mu bisanzwe kuba rero nka kije kibazo warumbajije kuba uno munsi Zelensky ageze avuga ati birakwiye yuko tugira ibiganiro jewe na Putin turi kumwe je ko bwanje mbona kari inkuru nziza ni inkuru nziza kubera ko navyo bigaragara ko ubu nawe ari karabona ko ibihugu bya Buraya canke Amerika basa nkuko nabo bamusutse basa nkaho bamusutse kubera ko wabivuze mu ntangamarara yuko impande zose zagize ingaruka mbi mugo biravye Ukraine yarahomvye cyane Ukraine yaratabaguwe Ukraine yarahenzwe igigwa nk'urubuga urubuga ni nk'ibi biriko biba muri Israel no kuvuga ko base Amerika ibihugu bya Buraya barafisa ako kantu barafisa ako gasysteme bagafata igihugu bakakigira nk'itere bagabo bakako ikirimbiro bakavuga ati ngize ibigwanisho girane gwanya naka ni bimwe bagira bagaca baja bakaraba match ni nk'ibimwe bagira kuri Saddam Hussein bamuhenda ngatere atere Irani mu kiringo c'imyaka 8 birangira bimunaniye kuko bari bazi yuko bamuhaye ububasha ibigwanisho n'ibiki byose adashobora gutembagaza Etat Islamique mugabe birangira bimunaniye n'ubundi bice birangira banamuhindutse babira kumwica no muwe nuvuga ko no munsi je mbona ko bisa nkaho Zelensky yatanguye gutahura ko atawundi munyamahanga azoshobora kumukemurira ibibazo atari wenye n'ubwiwe agiye kwicarana n'uwo bafitanye ico kibazo nawe ni Putin kandi yarashizemwe ati narirya Amerika iriko nayiraba ivyayo zerekana yuko hani nani yarishimije Amerika cyane gose Amerika yateri irikiraba ivyayo yego no kuvuga no guciriye mu bisanzwe ati warampetse yansimbije ubu yankuye mu mugongo yego no kuvuga ko tumaze imisi tuvuga inkuru zivuga kuri Trump ubwiwe amaze gushika ku butegetsi yaba kuri manda ya mbere canke manda ya kabiri cyane iyi manda ya kabiri kuko ni intambara yari ihari kuri manda ya kabiri Trump ntabwo yigeze agira inguvu na buhoro zijyanye intambara muri Ukraine
Cyarabyiwe, ni ukuvuga ko Trump amaze gusubira ku butegetsi wewe ikibazo yari afite ngira ngo cyari Irani kuko nicyo kibazo yego nicyo yifokarije ko urabona ko yahereye muri Venezuela aravuga ko azoja muri Cuba ni ukuvuga ko urabona ko ubu naho yari muri Irani icya Cuba bavuga ko yasa nk'uwabanje kugishyira ku ruhande kugira ngo mugabo urabona n'ibya Irani bicaye mubera ni ukuvuga isimbo y'inuma ni ukuvuga ko rero Amerika ni ukuvuga Trump yigeze shaka guhangana byeruye na Putin kuko mu bisanzwe iyo bicaho hose nyine araharura bati jewe nita mu intambara na Putin nita mu intambara na Putin tahanu nzunguka ryari nzunguka ryari ko wamenga intambara gutera intambara kuri Irani biroroshe kurusha kwita mu ntambara yatanguye udahari kuko nibyo intambara yatanguye Trump adahari intambara yatanguye kuri Joe Biden intambara rero yatanguye udahari kuyitamo ngo ugiye kuyishyiramo amafaranga wishyiramo imishinga nimwe twavuga ko Amerika intambara nyinshi itera Amerika intambara isomborotsa mu bindi bihugu birayigora kuzimara kubera iki bitewe n'uko abakuru b'ibihugu ba Amerika bamara imyaka 4 umaze imyaka 4 nagira amahirwe yo kubandanya indi manda ikurikira usanga ukurikiye aca araba ibindi bintu nibi umva Trump yageze ku butegetsi nawe yishakira amaze kugera ku butegetsi urabona ko yaciye yorient intambara muri Irani ibya Ukraine bica bigumaho ni ukuvuga ko rero no munsi niyo mpamvu Zelensky abona ati iyo bica hose abari ndabona niteze ko bazomfasha ndabona yuko basa nkuko bansutse barampenze rero ageze aho nicarana na Putin ambwira ico gukora naye ndamubwira ico nkeneye hama bumvikana je ko bwanje rero ni ikintu cize burya abantu iyo bapfikiye bonye n'ubwabo bakicaranira bakayaga atawundi muntu agiyemo ngagira abumvirize ngagira agirene mwenye mukumva yuko mwogira ico cifuzo canke uwo mutima wo kuba mwicarana mwebwe mu bico kibazo kibacega ni intambwe nziza yego mbega Patrick mbere yo kudusozera hari akandi kajambo bobwira ariko aradukurikirana akajambo nobwira ariko aradukurikirana no mvuga yuko ni nk'icyo nayimejeje ni inkuru nziza two kwizera ko kuko benshi barabizi ko iyi ntambara iri muri Ukraine nubwo tubona umenga ntihari iyi ntambara irahari kandi iyi ntambara yaborotse ibintu byinshi iyi ntambara yishe ibintu byinshi bijanye n'ubutunzi yarishe ibintu byinshi bijanye n'ibitoro yarishe ibintu byinshi novuga uno munsi nubwo tubona umenga ntayihari intambara iracabandanya ko nirahera urazi igituma Patrick abantu bavuga ngo ntayihari ni ukuvuga imaze iminsi myinshi hariho nshasha ni ukuvuga iyo kintu kije ari gishasha kiriya kindi womengo caheze mugabo kirahari yego cyane gose ni kubera ni ikibazo cy'ama internet yacu ama internet usanga yifokariza cyane ku bintu bishasha ugaca usanga ibintu byari bihasanzwe wogira byaraheze ni nk'ibintu by'ibiza iyo hari kiza agatirira k'ikindi kiza cyakiza cyane umenga caheze ni nk'ibi hagiye haza tuvuge ego n'igihe haza corona abantu bose barapanitse kuri corona muga hari yasanzwe hariho sida hariho amadiabete hariho amakanseri ibyo byose byari bisanzwe bihari nuko rero basi internet ikikora iduhuza n'ibintu bishasha gusa tugaca tubona ko ikintu gishasha cyo kibazo gikomeye kumba ari ibindi bibazo bisanzwe bihari yego cyane nshimira bariko baradukurikirana tubasaba mu banda mudushikira aha ni kuri Parlo Cash Media mugire sabone murayikinge mu comment muvuge ko binabaryohera tubashigikira hama tubibutse yuko ari ibiganiro bizima novuga bizima vyizewe atari inkuru zinzaduka novuga byatukanye suru kuri kurungo turungo tukaranire ngo dushaka twebwe tubahereza amakuru yizewe ubisesenguzi babwimbitse mumenye ibigezweho ku isi mumenye ibigezweho hano mu gihugu mumenye ibigezweho mu bihugu duhana imbibe twama tubashikira hariho n'ibijanye n'amagara y'abantu nkuko tugize imisi tubashikiriza yego ibijanye na Ebola turabwiye amakuru ajanye n'ibintu by'ubutunzi turabwiye ingene umuntu yoshobora gukoresha neza umushahara naho bari muto ugashobora kukubeshaho yego
tubashimire rero ko mubandanya mudushigikira, dushimire na mugenzi wacu Kesi Alban ikora neza, tuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza. Ego ni jewe Christabera Munezero, nama ndi kumwe na mugenzi wanje Patrick Rosaje Hatangimana. nawe ubutaha, ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ngo ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa, ibikorwa byawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yipfuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wurutsa amabisi, uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.